Ndabaramukije bakunzi miko muradukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Batege wungure ubwenge. Kwigenekerezo rya 2026 ndamukiza uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe itunga mvabwenge. Ati mbega none itunga mvabwenge niki? Uwo musi watanguye ryari? Wari ufise imvo iyahe? Muntu mbere yo kubica hirya no hino twabazaniye umutumire Claude Barakamfitiye akaba ari umuhinga yabinonosoye asanzwe ari n'umushingwamanza. Imbere yuko tuja mu idonido ry'ikiganiro mbega Claude n'umuntu ki? Nitwa Claude Barakamfitiye ndi umushingwamanza nkuko mwabivuze. Umushingwamanza ngaha i Bujumbura haraciye imyaka yababa 10. Iruhande y'ivyo nkuwanonosoye ivyo vyigwa ndafashanya n'ibigo bimwe bimwe nk'ikigo cyo mu Burundi kijanye no guteza imbere ivyakozwe n'abahinga n'abanditsi cyo bita OBDA Office Burundais des droits d'auteur. Turafashanya mu bikorwa bimwe bimwe byo kugira ngo dushobore gushiraho amategeko habe n'inyigisho kugira ngo abantu batahure koko itunga mvabwenge OBDA isanzwe ifise yaronkewe ububasha bwo kugira ngo ishobore gutunganya mbega iryo tunga mvabwenge niki, ryotunganywa neza gute, ryofasha abantu kugira ngo bashobore gutera imbere gute. Muri make nivyo noshobora kuvuga. Ego murakoze cyane. Kenshi iyo bavuze itunga mvabwenge benshi ntibatahura iryo tunga iryari ryo. Mbega muri rusange itunga mvabwenge niki? Itunga mvabwenge ico bita mu gifaransa mu kinofunofu propriété intellectuelle ni itunga ubwa mbere nkuko tutangura kuvyumva itunga cyo kimwe n'ayandi matunga mugabo ni itunga rifise akantu gisangije kubera ari mvabwenge. Ni mvabwenge kuko ni itunga rikomoka ku gikorwa c'ubwenge bw'umuntu. Ubwenge bw'umuntu munyemere nkoreshe iri jambo bukarema bugashiraho ikintu gishasha, bugashiraho itunga rishobora kugira akamaro cyo kimwe n'itunga dusanzwe tumenyereye canke gusumba mbere n'itunga dusanzwe tumenyereye. Mbega itunga mvabwenge ryiyumviriwe ko ryari rifise intumbero yayo? Ubwa mbere na mbere itunga mvabwenge twobanza gutahura kugira ngo tugerageze kwiyumvira ryiyumviriwe ko ryari. Tobanza gutahura mbega iryo tunga mvabwenge akamere karyo nakahe, kuko rimaze kuba itunga mvabwenge ni itunga rifiswe n'abantu riva ku bantu. Novuga rero ubwa mbere na mbere yuko inkomoko y'itunga mvabwenge nk'ikiva ku bantu cyatanguranye n'abantu kuko kuva abantu bakibaho kuva numvuge kuva dufashe dukurikije ingene bagiye babitugisha kuva kuri Adamu hari itunga mvabwenge. Rero itunga mvabwenge riri mu bantu kuva abantu babaho, ariko ibijanye n'ingene rikingirwa nivyo novuga hageze igihe biragenda birafata igihe buke buke kugeraho bigeze uyu munsi mugabo itunga mvabwenge ririho kuva abantu bariho. Umusi mpuzamakungu wahariwe itunga mvabwenge watanguye ryari, ufise imvo iyahe? Bwa mbere na mbere hariho ikigo ca ONU, ikigo c'umuryango mpuzamakungu kijejwe gukurikirana ibijanye n'itunga mvabwenge, bacita ikigo mpuzamakungu gikurikirana itunga mvabwenge, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ico kigo rero ingene catanguye kubaho kera cyahora citwa ukundi, cyahora citwa Bureau de la propriété intellectuelle, ibiro bikurikirana itunga mvabwenge. Kimaze kuba ikigo ca ONU niho cyabaye Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Rero mu byo gikora mu byo gikurikirana ahanini ubwa mbere na mbere iterambere ry'amategeko n'ingene itunga mvabwenge rikingiwe hirya no hino mu bihugu ku isi. N'u Burundi ni kimwe mu bihugu biri muri yo Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mu myaka y'ibihumbi 2000
carabonye yuko ibijanye n'itunga mvabwenge bitariko bigirira akamaro ibihugu byose cyo kimwe, bitariko bigirira akamaro abanyagihugu bo kwisi yose cyo kimwe, kandi bidakingiwe kumwe kwisi yose. Niho rero biyumvira yuko boshiraho umunsi wo guhimbaza wo kwibuka ivyo bijanye n'itunga mvabwenge. Uwo munsi rero uba ari umunsi bafatiye ku civugo baba bagize, uba ari umunsi hirya no hino bashira habona ibikorwa kumbure vyakozwe, bagaheza bakiyumvira n'ivyokorwa kugira ngo itunga mvabwenge rishobore gufasha guteza imbere abantu no guteza imbere ibihugu. Turabona ko Uburundi bwifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi wahariwe itunga mvabwenge. Mbega mu Burundi itunga mvabwenge ryo wagifashe gute? Ubwa mbere na mbere kumbure munyemerere tube nk'aba banza gusubira inyuma gatoyi kugira ngo tubaye tumenye mbega turiko turavuga itunga mvabwenge, tuba turiko turavuga iki niki, kugira ngo dutahure neza itunga mvabwenge mbega niki. Itunga mvabwenge rigizwe ahakuru n'imigwi nyamukuru ibiri. Hariho itunga mvabwenge rijanye n'ivyanditswe, rijanye n'ivy'amareresi, rijanye n'ivyo gusiga, ivyo bita propriété littéraire et artistique. Habe n'itunga mvabwenge rijanye n'ibikoreshwa mu rudandaza n'ibikoreshwa mu mahinguriro, ivyo bita propriété industrielle. Ivyo rero biratandukanye kandi n'uburyo bikingiwe buratandukanye. Nk'ibijanye na ryatunga mvabwenge navuga ubwa mbere bijanye n'ivyandikwa n'ibihingurwa n'abahinyanyuzi, abahinga nk'imiziki n'ibiki, ivyo bikingiwe kuva bikiremwa n'uwagikoze. Dufate nk'ubu ngiyi ntuzeye yanyu muri ko murakora nka kino kiganiro kirafise ingene gifatwa mu bijanye n'itunga mvabwenge. Kuva muhesheje kugikora amategeko aragikingira, ntimukeneye kubanza kugenda kucandikisha ahantu kugira ngo kironke ugukingirwa. Mugabo itunga mvabwenge rija mu bijanye n'ibihingurwa mu mahinguriro n'ibikoreshwa mu rudandazwa, propriété industrielle, kenshi kugira ngo bishobore gukingirwa n'ukugenda kucandikisha mu kigo kijejwe gukingira iryo tunga mvabwenge ryo muri ubwo bwoko. Nanze nk'uburorero rero navuze mu itunga mvabwenge rija mu bijanye n'ivyandikwa, habe n'ibihingurano nk'amareresi. Uburorero muca muvyumva igitabo, iyi ni CD y'indirimbo, indirimbo, hakaba nayo mafilme, hakaba ibicapo n'ibindi bija muri ubwo bwoko. Ariko itunga mvabwenge rija mu ntuzeye muri ivyo vy'urudandaza no mu mahinguriro, ryo rigizwe n'imigwi yindi itandukanye, harimwo dufate ibijanye n'amazina akoreshwa mu rudandaza, nk'ivyo bita ivyakozwe bishasha vyo mu buhinga, ivyo bita les brevets, n'ayandi mazina akingira ibidandazwa biva ahantu hatandukanye kandi bifise akanovera gatandukanye. Rero mwambajije muti mbega itunga mvabwenge hano mu Burundi bijanye n'itunga mvabwenge vyifashe gute? Hano mu Burundi ubwa mbere na mbere turafise amategeko akingira itunga mvabwenge, ategekanya n'ingene rikingirwa. Ku ruhande rwa ryatunga mvabwenge navuga rija mu bintu vy'ivyanditswe n'ivyo vy'amareresi n'ibiki, dufise itegeko ryo mu 2005, propriété littéraire et artistique, les droits d'auteur et les droits voisins, novuga ni ntuze uburenganzira bw'abahinga n'ivyo bahinguye. Hama tukaca tugira n'itegeko ryo mu 2019 rikingira ryatunga mvabwenge, ritegekanya ingene ryatunga mvabwenge rikoreshwa mu vy'urudandazwa n'amahinguriro, ingene rikingirwa n'ingene ribaho. Amategeko ariho naho vyose bidatunganye muri amategeko, ariko novuga hariho uduhaze tutari duke, kuko uri kuraraba ngwingene itunga mvabwenge, reka nshimikire ku itunga mvabwenge riri mu mahinguriro no mu budandaji. Uravye ingene ibikingirwa ngaha mu Burundi, uza gusanga hejuru ya 90% ni itunga mvabwenge riva hanze, riva mu bihugu byo hanze. Ijya Barundi
ni rike cyane ngaha mu Burundi womenga turasinziriye womenga turaryamye nta tunga mvabwenge ririho kandi ririho ntiturikingira gusa. Uratubwiye ko haba mu mareresi cyangwa ibicapo bakoresha ubuhinga harimo n'itunga mvabwenge, mbega nk'akarorero dufatiye nko kuri bajya bakina ibikino byo gutwenza nk'aba Mutima n'abandi, mbega twavuga ko muri bijya bakora nabo nyene bakoresha itunga mvabwenge. Murakoze kuri ico kibazo. Itunga mvabwenge novuga ko ata muntu numwe nta muntu numwe adafise itunga mvabwenge. Igihambaye mbega nukumenya itunga mvabwenge ryanje ndarikingira gute canke ndarikoresha gute kugira ngo rishobore kumpa umusaruro. Bijya ba Mutima bakina, bijya bavuga byo gutwenza abantu, biri mu bwoko bw'itunga mvabwenge rikingiwe na bimwe navuga itunga mvabwenge ry'ivyanditswe habe n'ivyo mu mareresi habe n'imiziki. Bijya akoko ni itunga mvabwenge cyo kimwe n'indirimbo cyo kimwe n'amareresi n'ivyo byose bakina. Murakoze cyane. Mbega nk'umunyamategeko iryo tunga mvabwenge ryo barikingirwa gute mu Burundi kugira ngo abakoresha iryo tunga nabo bashobore kwiteza imbere? Ku ruhande rumwe nari nagerageje kuvuga yuko itunga mvabwenge hano mu Burundi usanga irikingiwe ari rike, reka ntandukanye muri rya tunga rimwe rindi rija mu bijanye n'ivyanditse habe n'ivyo vy'amareresi. Iryo rero nagoma ndarihereko kuko kugera ubu riracarimo ingorane nyinshi. Itegeko ririho kuva mu 2005 mugabo uyu munsi kugera uyu munsi nta munyamuziki nta muntu w'umunyagitabo wo mu Burundi yatwaye itunga mvabwenge mu kigo obedea arigera aronka novuga ibiva muri iryo tunga mvabwenge. Nukuvuga haracariho agahaze mu bijanye no kurikingira. Mugabo ako gahaze nagira mvuge ubwa mbere na mbere yuko kubera dufise itegeko ako gahaze burya no katangura kukarondera rimwe hariho nukutamenya kwa bene itunga mvabwenge. Kimwe mu bintu bikomeye novuga biza bifatiye ku itunga mvabwenge, itunga mvabwenge rishiraho uburenganzira. Ubwo burenganzira ni uburenganzira bwo kubuza utarinye iryo tunga ugomba kurikoresha niba agomba kurikoresha mu rudandaza kumubuza kurikoresha adafise uburenganzira bwa jewe nyene itunga. Muri ico gihe ubwo burenganzira buri mu mategeko, mu gihe hari wabukoresheje atansavye uruhusha ndabimenye ko yabukoresheje nategerezwa kumwitwarira maze agaheza abagaca urubanza nkerekana yuko yandenganije. Mugabo ni bake muri bene itunga mvabwenge bagenda kwitura amasentare kugira ngo ashobore kububahiriza kuri rya tunga ryabo. Agahaze rero navuze kahari ubwa mbere na mbere ayo mategeko ahari agomba kuba aherekejwe n'andi mategeko mperekeza. Hariho amategeko ingene itunga mvabwenge baritunganya nta numwe yoshobora kuvyigirira. Nk'aka dufate nk'umuziki, mfise nk'umuziki wiwanje naririmbye. Uwo muziki wiwanje naririmbye hariho umuntu ashobora kuwukenera kuwukoresha nk'akarorero ari nko muri Amerika, jewe ndi ngaha mu Burundi. Kugira azonshikire urumva ko bigoye. Ukeneye kuwukoresha ari ngaha mu Burundi kugira ngo azonshikire hose nk'uri mu cankuzo azonshikire agomba kuwukoresha mu bintu bijanye no guca amafaranga, murumva ko bigoye. Nico gituma habaye ico kigo. Ico kigo rero kugira ngo gifashe novuga kibe nk'umuhuza hagati y'abagomba gukoresha ryatunga habe na bene itunga mvabwenge. Rero ikibazo kihari hariho amategeko ajejwe ingene abakoresha utunga mvabwenge bashobora gutozwa amafaranga kugira amafaranga mu nyuma azogaruke agaburirwe bene itunga mvabwenge. Ayo mategeko ariho mugabo hariho ayandi mategeko agenga ingene bene itunga mvabwenge bashobora kugaburirwa ibyatojwe ku masosiyete canke ku mashirahamwe yakoresheje itunga mvabwenge. Ayo mategeko ntaraboneka muganu mu biriko birakogwa ariko arajaho mu vyonzi naho naserukira ico kigo ariko arajaho. Rero nkaca mbona mu bijanye n'amategeko ako gahaze karacariho nivyo mugabo akandi gahaze kari muri bene gukoresha
itunga mvabwenge. Ingorane iri hano ikiri hano mu Burundi, abakoresha itunga mvabwenge ntibagomba kuri agaciro nkuko baha agaciro itunga rijya rindi tumenyereye, nkuko nshobora kubahiriza itongo rya naka, telefone ya naka, inzu ya naka. Siko bimeze mu itunga mvabwenge. Abantu bazi yuko umenga bararekuriwe kubikoresha. Amaradiyo umenga ararekuriwe kuvuza indirimbo za banaka atangorane. Umenga amantuzeye abantu bakoresha intuzeye bari mu bintu by'ububare bararekuriwe kuvuza indirimbo za banaka atangorane, kandi bariko baraca amahera mugabo ntibibuka bati wa muntu yashiraho yakora ya ndirimbo nawe arakeneye kugira ngo ashobore kugira icaronse kuri no tunga mvabwenge yashizeho yakoze. Rero haracari uko kutamenya mu bakoresha itunga mvabwenge no kutamenya muri bene itunga mvabwenge, mbega turitunganye gute, turigenze gute, turibungabunge gute kugira ngo rishobore gutuma abarikoze batera imbere. Hama kubijanye naho nitunga mvabwenge rimwe navuga ryo mu bwoko bw'amahinguriro, naho nyene hariho kutamenya nivyo mugabo hariho ivyo novuga kudashiraho itunga mvabwenge, n'abari shizeho kurema iryo tunga mvabwenge n'abariremye ukaca usanga banyarutse kugerekana kurishira habona kandi batakoze ibishoboka byose kugira ngo barikingire. Nk'akarorero dufate nk'ubu muri kaminuza ukaca usanga nk'abanyeshure bo mu gisata c'ubuhinga bagiye hamwe bakiyumvira iyindi produit nshasha canke ubuhinga bushasha bwo gukora ibintu, ukaca usanga babushize habona babandi basanzwe bazi icitunga mvabwenge rimaze bakaca bafata bwa buhinga mwashize habona bakaca hinyanyura bakaca bongerako kandi bakaca bagenda kubukingira iwabo, ukaca usanga bariko barabukuramo amafaranga mwebwe mwatanguye kubwiyumvira ntaco muriko murabukoresha. Nko mu bijanye naho n'imiti ukaca usanga dufise abanyogokuru hariya ku mutumba canke abasogokuru barazi nk'akarero igitutu gishobora kuvura ingwara kanaka, ukaca usanga babazungu biziriye ngaha mu Burundi bari muri tourisme bariko baragenda bageze hari ya ruguru gatangura kuganira n'umuntu akababwira ati iki kintu gikora ukunuku we abitanga yibaza ngo ariko aratera inkuru mugabo bobo hari ico bariko bararondera bumvise ati kijya giterwa kirashobora kuvura ingwara kanaka baca babifata babitwara mu laboratoire yabo bagenda bakabihinyanyura bagakuramwo imiti. Twa tuzogaruka tugura imiti zimvye kandi vya bintu vyavuye ngaho iwacu muri Afrika nitunga rya kera ry'abarundi bari bafise ryabaye intango yo kugira ngo abandi bahinyanyure ibigezweho tukagaruka tubigura bizimvye kandi ubuhinga nyezina babusomye babwivye iwacu muri Afrika. Ego murakoze cyane, mbega itunga mvabwenge riba rifise ico riterera mu kigega cy'igihugu? Nari guhava ndakubaza nuko ntari kuriye kukubaza ati mbega inzu irafise iterera mu itunga ry'igihugu canke itongo rirafise ico riterera mu itunga ry'igihugu? Koko nivyo itunga mvabwenge cyo kimwe n'ayandi matunga ni itunga ubwa mbere na mbere rishobora kuzana umusaruro mbere no gusumba iri tunga dusanzwe tubona. Ndaguhaye nk'akarorero kubuhinga, nk'akarorero ubu buhinga bugezweho bujanye no gutumatumana kw'amakuru. Dufate nk'akarorero Google turayizi twese, tunyarutse kuyibona ngaho abantu twoca tunyaruka kuvuga ati Google, wo kubaza Google Nick unyaruka kuvuga ati ni moteur de recherche, naho wandika kugira ngo urondere ivyo ushaka kugira ngo ushikire ubumenyi. Mugabo Google nishira hamwe riri hejuru y'ivyo twebwe tuzi byo kugira recherche, bafise ubuhinga bwinshi, bari mu matelefone, bari mu vya mudasobwa n'ubundi buhinga bwo hejuru. Ivyavyo byose mvuze Google cha wumva nawe urayizi. Kugira ngo ubuyizi nuko ifise ico iterera, ico novuga ifise umunyemere nkoresha akantu kari kameze ukuntu, irafise umufuko, irafise ikotomoni. Kugira ngo tuvuge Google
tuvuze nk'akarero Facebook tuca twumva umuntu agikoresha bisanzwe acanyaka kumva aho urubuga go guha réseaux sociales yo guhurirako mugabo ni hejuru y'ivyo byo guhurirako Facebook ifise ni ubutunzi bunini abwo bwari uburorero bwo kukwereka yuko iryo tunga mvabwenge ari ikintu gikomeye nta kintu na kimwe twovuga kijanye no mu mahinguriro kidashimikiye kwitunga mvabwenge uvuze dufate reka ntanga uburorero bwo ngaha aha iwacu reka tuvuge nk'akarero tuvuge fomi twese tuzi nishira hamwe rihingura ifumbire tunyatse kubona ikinyuma gishika tubona ya fumbire yahinguwe na fomi ijya fumbire iruhande yo kubona ifumbire kujya nyene hariho ubuhinga bakoresheje kugira ngo bashobore gushika kuri iyo fumbire hariho formule bakoresheje kugira ngo bashobore gushiraho ijya engrais organomineral no kuvuga hari ubwo bwenge iryo tunga riri munsi yantuzeye yo kugira ngo turonke ijya fumbire hama mu nyuma tuduga mwitunga mvabwenge rindi mbega fomi igeze mu isoko haba hari iba yanditse kwiki rijya zina fomi ijya ni marque fomi mbega ifisa agaciro akahe no muri bilan abazi gukoresha itunga mvabwenge tugiye kuraba mu biharuro by'umutungo baba bafise mbega itunga mvabwenge ryabo rifise agaciro kangana gute hama tugiye muri rya tunga mvabwenge rimwe rindi navuga ari tunganywa n'ikigo obedea naryo ndaguha akarorero nko mu leta zunze ubumwe za Amerika ibijanye na droit d'auteur ritunga mvabwenge rifatiye ku buhinga bahinyanyuze n'ivyo bahinguwe riterera mu butunzi bwa Amerika mwumvirize ubutunzi bwa Amerika byaraduze kugera ku bice bishika 40% niba ntihenze mu bindi bihugu usanga riterera ibice 19 14% ahitunga mvabwenge rikoreshwa riraterera koko mu iterambere ry'igihugu turahejije kumva ko hakira gahaze mu byerekeye amategeko akingira itunga mvabwenge mbega bene itunga mvabwenge bo kuriki kugira itunga ryabo rikingirwe koko gwiki imbere yuko umenya yuko ikintu gifise agaciro imbere yuko ugikingira ubanza ukamenya agaciro kacu hari abantu bashobora kuja mu bintu akaja nk'akarorero muri marketing y'ivyo yahinguye ivyo yakoze mugabo ariko arakora aragerageza kurondera isoko ivyo ibidandazwa vyiwe kacu usanga hariho bimwe ariko arakora kumbure atabizi canke yavyibagiye ibijanye no kubikoresha mu rudandazwa ubu ndiko ndakoresha izina ku kidandazwa ciwanje nk'akaroro turabe nk'aya mazi turiko turihereza ingene yitwa ndiko ndarondera izina urabona nk'akaroro ingene bingoye kuritora mbona free water nabanje kurirondera urabona narirondeye bon ntaco ndabivuga kuko aya mazi siyo yadukoranije ngahani mbwa nakarorero uriko urakora mu rudandazwa rwawe ukaba ufise izina kanaka ukoresha mu rudandaza ku kidandazwa cawe no kubanza kumenya yuko iryo zina ari izina rigeze mu rudandazwa ni izina rizotuma abantu bamenya ico kidandazwa bakamenya akanovera kaco bakongera bakamenya n'igiciro kica kijana n'akanovera rero iryo zina riranga ikidandazwa rikongera rikaranga n'akanovera k'ico kidandazwa tuvuze free water cha tumenya ati free water wanyoya ano mazi aca yumva free water bigomba kuvuga iki ubwa mbere na mbere turiko turakora mu rudandazwa abadandaza bategerezwa kumenya mbega itunga mvabwenge bakeneye gukoresha kugira ngo urudandazwa rwabo rutera imbere nijyahe yoba ari izina baza gukoresha ku bidandazwa byabo niba ari izina bakabanza bakamenya mbega iryo zina ndarikingira gute ivyo gukingira itunga mvabwenge bifise ahantu bigarukira dufate nk'ubu ndarikingiye ngaha mu Burundi
nagiye kujyandikisha mu kigo kibijejwe ngaha mu Burundi nkaronka icemeza yuko najyandikishije bigarukira ngaha mu Burundi kandi amategeko yarategekanya igihe bimara kugira ngo mbe nakingiye iryo tunga ryanje bategezwa kubanza kumenya mbega ugukingira birahambaye canke ntibihambaye ubwanje nishura birahambaye uri kurakora mu rudandazo urabanza ukamenya yuko bihambaye kuko ryazina n'intarikingira abandi turiko turakora bariko barakora urudandazo kumbure bazogigana ntarikingiye kica kibi kibazo nukuvuga kumbure bagigane bace bakora n'ikidandazwa kidafise akanovera nka cakindi ciwanje urumva muri ico gihe ryazina maze kurikoresha uko ndarikoresha niko rigenda riduza agaciro rirafise agaciro karyo nk'izina aho nafatiye kwizina hakaba n'agaciro ka cakidandazwa nukuvuga rero ni haba hari umuntu agomba gukoresha ryazina akagomba kurikoresha ngo kubidandazwa bisa canke ibindi bidandazwa biri muri uwo mugwi kugira bikoreshe ategereza kubanza kundondera turaharura tuharuye ngaheza nkamuha igiciro bivanye n'agaciro izina ryanje ry'igidandazwa canje rifise hama nkongera nkamenya mbega namuhaye rwaruhusha ico bita lisansi abazi ndamuha n'amategeko y'ingene azokoresha iryo zina kuko agiye kurikoresha nabi biza kugaruka bitesha agaciro nanje rya zina ryanje ukaje usanga ntirigifise agaciro nkako ryahora rifise aho nafatiye kwizina rero nubundi nirindi tunga mvabwenge abarikoresha babanza kumenya mbega iryo tunga mvabwenge rikora gute gyofasha gute bamaze kumenya itunga mvabwenge bakaca bamenya n'ingene barikoresha kuko naryo nyene urikoresheje nabi urasanga ritaye agaciro canke rigatuma uhomba kandi utategerezwa guhomba kubera warikoresheje nabi ibindi vyokogwa nugushira ku mwanya amategeko gukingira gose iryo tunga kugira ngo rigire ntuzeye bikingirwe neza kandi abantu bamaze kumenya amategeko bamaze kumenya ingene barikingira rikingiwe neza bakamenya gucungera ibindi navyo bikenewe hariho ukwigisha abajejwe ivyo gushira mu ngiro itunga mvabwenge aha ngomba kuvuga hariho ababijejwe benshi novuga hariho abacamanza hari abashingwamanza hariho abapolisi abo bose barakenewe guhimirizwa kugira ngo bamenye ivyitunga mvabwenge ingene bikora kuko hageze yuko haba matati hagati yabo bariko barakoresha itunga mvabwenge dukeneye kuba dufise abacamanza bazi ingene batorera umuti ibijanye n'ivyo vyitunga mvabwenge kugira ngo zibe imanza zinyaruka kuko turi mu rudandazwa ibintu bigomba kuba binyaruka kugira ngo bibe ibintu by'agaciro bishobora gutuma abantu bashobora gukora neza vy'urudandazwa vyabo bigatera imbere turiyumvira mbega mu itunga mvabwenge twotera imbere gute turikoresheje nkuko twiyumvira mbega itunga tubona dushobora gukabakaba turikoresha gute kugira ngo dutere imbere uyu munsi ngaha mu gihugu cacu hariho imigambi y'iterambere ry'igihugu mfatiye nk'umugambi tuzi twese tunyaka kubona ni plan national de développement 2017-2027 novuga umugambi mukuru w'igihugu ujanye n'iterambere ry'igihugu uwo mugambi muri bimwe warashizeho ibyo babona nk'ibintu byotuma igihugu gishobora gutera imbere muri byo hari ibijanye n'itunga mvabwenge mugabo ndiko ndawuraba usanga itunga mvabwenge batarifashe byose muri make nibijanye n'ubushakashatsi biriyo mugabo igomba guhabwa agaciro kanini kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere mfatiye nk'akaroro nk'ibihugu byateye imbere kubera itunga mvabwenge nk'igihugu ca Singapore ni igihugu kidafise ibitwebwe dufise by'ubutare n'ibiki mugabo kubera bamenye guhinyanyura gukoresha itunga mvabwenge ni igihugu bose batangarira bavuga ingene cyashoboye gutera imbere mu mwanya mutoya murabe Ubushinwa nta myaka myinshi
iheze buteye imbere kubera iki baramenye gukoresha itunga mvabwenge. Hari itunga mvabwenge bavuga bati ibyahinguwe ubuhinga buri muri Amerika barashobora kurungika abashinwa kugira bagende kwiga mu bindi bihugu babone ingene ubuhinga bafise hama baheze babuzane bashobore kubuteza imbere. Ubushinwa ni ico gihugu ca mbere carimwe ibintu byo kwigana ibyitunga mvabwenge by'abandi bo ntibabigira kubera ibintu by'ubujuju no kugira ngo bashobore guteza imbere itunga bafatiraho bamwe bageze mu iterambere ry'ubuhinga hama baduze ko bagere ku rundi rugero. Ibindi bihugu nka Korea ni bihugu byatejejwe imbere nuko bamenye gukoresha neza itunga mvabwenge. Rero muri make nagomba nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidafashe mu minwe ibijanye n'itunga mvabwenge ngo kibikoreshe nkivyofasha guteza imbere ico gihugu. Uburundi rero bugomba gufata iyo ntambwe kugira ngo itunga mvabwenge babifate nk'ibintu nkuko bafata itunga rijya rindi tubona, babifate nk'ibintu bishobora guteza imbere igihugu. Ubu hari imigambi myinshi iri kuri irakogwa nk'imigambi yo gufasha ugwaruka kugira ngo ruronke akazi mu makoperative nibiki. Amakoperative yategerezwa ahubwo no mu byo babahimiriza bategerezwa kubahimiriza kugira ngo bamenye ingene bakoresha itunga mvabwenge, kuko mu byo bakora dushaka dufate nk'amakoperative y'uburimyi n'ubworozi. Mbega bagiye bararima hariho ubuhinga ubushakashatsi buri ko buraba mu burimyi bubafasha kugira ngo baronke nk'akarorero imbuto zifise zahinyanywe n'ubuhinga bateje imbere bakoresheje ubuhinga bushasha. Hariho bagomba kuzokoresha barazi ingene bazokoresha ibyo bahinguye ingene bazobishira mu masoko kugira ngo bitandukane n'ivy'abandi. Concurrence bazoyibamo gute, bazokoresha itunga mvabwenge gute, amazina bazokoresha barazi ingene bayakingira kugira batere imbere. Mbega ni haba hariho amakoperative agomba gushiraho ubuhinga bagahingura dufate nk'amamashini bakoresha mu bikorwa byabo, barazi ingene babikingira. Ibyo byose ni bimwe mu byofatirwa ko bagabikoresha kugira ngo mu gukoresha rino itunga mvabwenge bishobore gufasha mu iterambere ry'igihugu. Rero novuga muri make wambajije muri make mugabo menyereye kurondogora navuze menshi. Muri make novuga yuko nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidafashe itunga mvabwenge nk'ikintu nkenegwa kugira ngo iterambere rishobore gukurikira. Jean Claude Barakamfitiye ndifitiye icyizere ku buryo nibaza yuko nawe atanabi noshobora kwikorera mugabo birashobora gushika umuntu gace usanga ariko yikorera inabi atabizi mugabo bishitse nkikorera inabi nzohava nsanga nzoba nashaye mugabo ndifitiye icyizere koko nivyo no gerageza kuvuga yuko niyizi ko abandi batanzi ko ego. Shimire nawe ko badukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke ikiganiro bategabiri wungure ubwenge cabereye muri centre communautaire kigarukiye ngaha naho butaha.